Ego mubyagire duce duhakaza umuvuzi w'ubutumwa bwiza mwarimu Ciza Pierre ashike hano atubwira ijambo ry'Imana. Twendeni horini, twendeni, twendeni horini, twendeni, tukamwone Mkombozi, tukamwone Bwana Yesu. Mkombozi Yesu kazaliwa, horini Mwokozi wa maisha. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe kandi ndongeye kubagumbira mu izina rya Yesu Kristo. Nigiye kirekire twari tumaze tutabonana kingana n'indwi zishika nka zibiri, twari twafatiriwe gato n'ibindi bikorwa by'Imana, twari twasimbiye hakurya kuramutsa ishengero hamwe n'abatama. Nuko rero urugendo rwagenze neza, nico gituma mubona turi ngaha twagarutse amahoro. Ariko abakozi b'Imana hakurya n'ishengero baradutumanye intasho ngo tubatashe, none muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Turongeye gushimira abatama ngaha batwiyumviriye ko baratwemerera ko duhagarara imbere y'ishengero. Nuko twamaze kumva amajambo y'Imana biciye mu ndirimbo, bamwe batwibutsa ibyo kuvuka kwa Yesu Kristo, abandi baririmba iby'ubwami bwiwe. Ni by'ukuri Yesu yaravutse, ntabwo ari kinyoma, ntabwo ari bihimbano. Umwami yaravutse. Rya joro rimwe abanyabwenge b'inyenyeri babonye iyo nyenyeri ivuye mu buseruko, bakayikurikira baza ibaganisha i Betelehemu aho umwami ari. Iryo joro nyene umwami yari yavutse, kandi muri iryo joro isi yari mu mwiza ikironka umuco. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. None rero tudatebeje, bamwe baravuga cyane kuri uyu munsi mukuru. Hari abemera kubaho, abandi bakavuga ngo ntubaho. Ariko twebwe turawemera kubaho, kuko umukiza yagize gute? Yaratuvukiye. Umukiza wacu twebwe yaravutse. Nico gituma twemera uwo munsi mukuru baho. Uwo munsi mukuru abera ba mbere barawuhimbaza, ariko hagera igihe kubwihamwa n'ibihe bigoye cyane by'ubutumwa bwiza, uwo munsi mukuru usa n'ugira gute? N'utakara mu ishengero. Mu kinjana kigira gatatu, mu mwaka wa 336 i Roma niho hari umwami yitwa Constante. Uwo mwami yari umuamperere yatwara ubwami bw'i Roma ico gihe, ingoma y'i Roma. Ajyama, nyina wiwe yari umugatolika, yari umukristo w'umugatolika. Ajyamye arota abona yagiye kugaba urugamba, abona umusaraba, acaratsinda. Acaraza arabaza mama wiwe ati, mbega ujya musaraba, wa musaraba muhora mugira kwishengera iwanyu niwo watumye ntsinda? Nyina aramubwira ati, Yesu Kristo n'umunyabushobozi, kandi uwo niwe mwami twizera. Nimba warose utsinda, nta kabuza uzogira gute? Uzotsinda. Agiye ku rugamba atahukana intsinzi. Itariki 25 Abaroma bahora bahimbaza umunsi mukuru wo guseruka kw'izuba, kubera ko hariya haraba ibihe vy'imbeho cyane. Imbeho ikaba nyinshi, urubura rukagwa, bikamara igihe kirekire gose. Abagwara bakagwara, hari nabo bihitana. Ico gihe abantu baba mu ngorane, babonye izuba riserutse, wari umunsi mukuru kuri bo. Bahimbaza Imana ati izuba riragize gute? Riraserutse. Acara babwira ati guhera uno munsi umuntu uzosubira kumva
ariko ahimbaza ikigirwamana ngo ni izuba, jewe nawe tuzogira gute? Tuzohigura. Ariko ikizohimbazwa kuri uyu munsi abantu bose bahora bahimbaza ni ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Niho byatanguye. Rero abantu ntibakaze badushuka ngo uwo munsi mukuru ntubaho. N'umunsi mukuru ubaho, kandi umunsi mukuru twahawe tuwuhimbaze ko umwami wacu Yesu Kristo yatuvukiye. Dusome amajambo y'Imana. Dusome hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Somye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 16, igice ni 16 umurongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo numva igicaniro kivuga kiti, egome mwami Imana ushobora byose, amateka yawe nay'ukuri nay'ukugororoka. Amen. Dusome hajya nyene muri ico gitabo igice cya 12, igice cya 12. Murantunga ndagwaye gripe. Byahishuriwe Yohana igice 12. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitibo c'inyenyeri 12, kandi yarakuriwe atura kaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe 7 n'amahembe 10, no mu mitwe yaco cambaye imigara 7. Umurizo waco ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira ku isi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare, kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe. Avyara umwana w'umuhungu, niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu bugaragwa, ahafise ahantu yateguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo iminsi 1260. Mwijuru havyuka intambara, Mikaeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. Igisato kigwana n'abamarayika baco, ntibatsinda. Kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose. Gikororegwa ku isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru, namwe abayabamwo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umurwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gitoya. Yesu adufashe cyane. Mwarimu adusomere Yesaya, mwarimu yema adusomere Yesaya 53 ku murongo wa 10. Yesaya 53 ku murongo wa 10. Turasoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 53 guhera ku murongo wa 10. Haravuga ngo, yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje aho azotanga ubugingo bwiwe ku isi kw'ikimazi. Dusubiremwo. Yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura,
yaramubabaje aho azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba. Ivyo uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Abonye ibiva mu bise vy'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Umushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa kugororoka no kumumenya kandi azokwishirako ukugabitanya kwabo. Nico gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye. 10 gusa 10 gusa 10 gusa. Yamara uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje aho azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha. Azobona uruvyaro rwiwe, azoramba. Ivyo uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Amen. Yesu ahabwe icubahiro. Naya majambo y'Imana tugira ngo tuvugane ko muri aya masaha yakagoroba. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje ni ijambo rivuga ngo kugendera mu ntsinzi. Kugendera mu ntsinzi kubw'ivuka n'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu ahabwe icubahiro. Kugendera mu ntsinzi kubwo kuvuka hamwe no kubwo gusesa amaraso kwa Yesu Kristo. Twamaze kumva amajambo menshi twasomye, aho harimo igisomwa kirekire n'ikindi gisomwa dusomye muri Yesaya, aho Yesaya avuze ngo uhoraho yemeye kumujanjagura, yaremeye kumujanjagura kugira ngo abe ikimazi c'intsinzi y'abande yiwacu twebwe abakristo. Yesu ahabwe icubahiro. Mu ntango twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo hajya mu gice cya 16 ngo numva igicaniro kivuga kiti egome mwami Mana ushobora byose, amateka yawe nayo ukuri kandi nayo kugororoka. Iri jambo ry'uno munsi nari uko numva tworisangira ni jambo rihagaze cyane ku kimazi hamwe n'igicaniro. Yesu ashimwe. Ikimazi cha Kristo hamwe n'iki n'igicaniro. Ngaha mu isi twamana intambara, abantu twama mu ntambara, uko tugenda tuba turi mu ntambara. Nagira nakubwire, iyo ugomba kunesha, iyo ugomba intsinzi, iyo ugomba ubuzima bumeze neza, hariho ikiguzi ubwo buzima bugira gute bugusaba. Turi kumwe gahemu. Yesu ashimwe. Ugomba ubuzima bw'intsinzi, hariho ikiguzi ubwo buzima bugira gute bugusaba. Dusomye amajambo y'Imana hariya mu itanguriro mu gice cya 3 ku murongo wa 15, turabona Adamu na Eva bamaze gukora icyaha. Bamaze gukora icyaha, Imana yabirukanye muri rya tongo. Ariko kubera Imana ifise imbabazi nyinshi, kuri ujya murongo wa 15 iramubwira wa mugore ati nzoshira inzankano hagati y'uruvyaro rwawe, ibwira Satani nzoshira inzankano hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rwande rwiwawe wewe wanzokawe. Uruvyaro rw'uyu mugore ruzokumena iki umutwe, nawe uruvyaro rwawe ruzogukomora kugatsintsiri. Yesu adufashe cyane. Bwari ubuhanuzi, Imana iri kwitanga ubuhanuzi bwo kuvuka kwa Yesu Kristo, kuko umwana w'umuntu yari yamaze gukora icyaha. Amaze gukora icyaha, Imana igerageza kurondera ukuntu yo mwiyegereza. Ubwa mbere yica igikoko kugira ngo umwana w'umuntu agire gute ahishe ubwambure bwiwe. Yesu adufashe cyane. Imana niyo yatanguje iki kintu c'ikimazi, niyo yatanguje iki kintu c'igicaniro. Turi kumwe gahemu. Niyo yatanguje ikimazi, niyo yatanguje igicaniro. Nico gituma hajya mu gitabo cy'itanguriro Kayini na Abeli
bagiye gutanga ishikanwa ikimazi nuko wari wamaze kuba umugenzo Imana yari yabahaye bazoza bagira gute bazoza bakora baja gutanga ikimazi gitangwa kugira ngo habe ikindi kintu kigira gute kiza mu buzima bw'iwawe. Yesu adufashe. Niko Imana yemeye itanga umwana wayo, nibyo twasomye ajya muri Yesaya 53 ku murongo wa 10. Yaremeye iramujanjagura kandi ari umwana wayo aba ikimazi cyo kuduhesha twebwe iki intsinzi. Abizera ko Yesu yavutse tugire guca. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Yaremeye iramujanjagura imutanga kw'ikimazi kugira ngo twebwe abatari bakwiriye guharirwa turonke iki intsinzi. Haleluya. Muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, iki ni gitabo je muramvuga ko ari gitabo kigoye kubera ko gisoma bisaba kugenda neza. Iki gitabo kimaze gusobanurwa gusubirwamwo inshuro 80. Inshuro 80 bitabo bisigura iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ugiye gusoma nabi harimo iby'iwacu by'abapanekote, harimo n'iby'abandi buri bantu basigura uko bagira gute bishakira. Ariko icyo turiko ni iki ngaha, turiko tuvuga ku kimazi kugendera mu ntsinzi. Kugendera mu ntsinzi wewe mu Kristo, ugendere mu ntsinzi y'ukuvuka n'amaraso yande ya Yesu Kristo. Twumvise ngaha ku gicaniro, igicaniro kiriko kiravuga, igicaniro bagishirako ishikanwa. Rero iki gicaniro kiriko kiravuga ngaha ategome mwami urakwiriye. Igicaniro kiriko kiraciki, kiriko kiracimanza, sivyo none ga yeme turi kumwe? Uwo nkurikira araza kuntahura. Igicaniro kiriko kiracimanza, gicimanza bivanye n'ishikanwa rigeretswe kuki ku gicaniro. Yesu ashimwe cyane. Ndafise igicaniro nawe urafise igicaniro. Icengero twese turafise iki igicaniro. Ico gicaniro akamaro k'igicaniro nta kindi. Akamaro k'igicaniro gituma umuntu agira imigenderanire n'Imana yiwe. Ibicaniro biri ubwoko bubiri. Hari igicaniro c'Imana umuremyi w'ijuru n'iki n'isi. Hariho n'igicaniro cyande ca Satani. Turi kumwe gaheme. Iyo abarozi cyangwe abanyamareba bakeneye inkomezi baratanga ishikanwa kuki ku gicaniro. Yesu adufashe. Baratanga ikimazi ku gicaniro. Ubimenye nimutari ubizi. Mwisi y'imwemu igicaniro ni piste d'atterrissage y'ubushobozi buvuye mwisi y'iki y'imwemu. Turi kumwe? N'ahantu inkomezi zivuye mu ijuru cyangwa zivuye ku mubi zigwa, kandi izo nkomezi kugira ngo zimanuke zikwegwa n'ikimazi cyageretswe kuki ku gicaniro. Haleluya. Inkomezi z'ijuru zikwegwa n'ikimazi cyateretswe hehe ku gicaniro. Yesu adufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abandi barazi gutanga ibimazi. Ikimazi ubwa mbere nababwiye ko igicaniro kigira uwo citirirwa. Ubwa kabiri igicaniro kigira umuherezi wacu, kiba gifise umuherezi. Niba dufise igicaniro ngaha turafise umuherezi agira gute wacu agiserukira ico gicaniro. Ubwa mbere gifise Imana citirirwa, ubwa kabiri gifise iki muherezi, ubwa gatatu gifise ingoro, ubwa kane igicaniro kigira ikimazi, ubwa gatanu igicaniro kigira umuriro. Igicaniro gitezwa kuba kiri ku muriro. Ubwa gatanu igicaniro kiba gifise isaha yacu. Hariho isaha yo kuja gutanga ikimazi kuki ku gicaniro. Abo bantu bari hariya, abo mubona badasenga,
abo mubona badasenga barazi ubushobozi bw'ikimazi bw'igicaniro, barazi ko baja gutanga ibimazi ku bicaniro byabo. Nubone inzu aho zihishije byinshi, mushobora kuba mubana n'umuntu wewe azi uko yirinda n'umuryango wiwe, kandi nawe uri umukristo urafise igicaniro ciwawe. Ndaza kukubwira ico gicaniro cyarico. Yesu ahaga icubahiro. Umunyamareba wa mbere Bibiliya tubwira yakoze igicaniro, Baramu umwami Baraki aja kumuhamagara ngo aje kuvuma Abisirayeli. Mu kubavuma aramubwira ati ngiyi imasa, duga hariya ku musozi wubaka igicaniro, ugire gute utangure kugira gute utanga ikimazi, uhejeje gutanga ikimazi ugire gute ubavume. Turi kumwe ga yemwe? Ariko kubera Abisirayeli bari batunganiye Imana ico gihe, kuko Imana yabakuye muri Egiputa ibazana, babwiye Farawo ati turekure tuje gutangira Imana yacu ibimazi hariya mu bugaragwa. Yesu ashimwe. Ico gihe bari bahagaze neza ku gicaniro ca Yesu Kristo. Ico gihe bari mu murongo ku gicaniro c'uyu mwami yatuvukiye. Yesu ashimwe. Baramu acana iciwe igicaniro cya Baramu kigira gute? Kirananigwa. Yesu adufashe cyane. Mwisi y'imwemu ugusumbya inkomezi aragira gute? Arakunesha. Mwari mudusomere Abami ba kabiri, Abami ba kabiri 3:27. Abami ba kabiri 3:27. Turasoma mu gitabo c'Abami ba kabiri igice ca 3 n'umurongo wa 27. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Havuga ngo bibananiye ahitana umwana we w'imfura. Yego, umwana w'imfura. Bimunaniye ahitana umwana we w'imfura yomusubiriye ku ngoma, amutanga kw'ikimazi cyo konswa, amwosereza hejuru ku ruzitiro. Abisirayeli baca barazinukwa rwose, bituma bamureka barahindukira basubira mu gihugu cyabo. Imana idufashe. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Nariko ndavuga ni mwisi y'imwemu ugusumbya inkomezi arakunesha. Niryo jambo twasomye ngaha, kuko ubwa mbere natangwe n'ababwira nti abarozi, abapfumu, abatizera bafise ibindi bizera, kandi izo mana zabo bizera baraziterekera, zirafise ibicaniro. Kuri ivyo bicaniro vyabo barashirako amashikanwa. Iryo shikanwa niryo rihamagara inkomezi z'Imana yabo. Natwe abizera turafise igicaniro. Ico gicaniro cacu cabonetse igorogota ku musaraba. Ico gicaniro ni Yesu Kristo. Ni gicaniro gifise umuriro uzimya iyindi miriro. Uwo muriro iyo watse iyindi miriro yose ikigira gute? Icizima. Yesu ahabwa icubahiro. Iyi ni inkuru y'umwami w'Abanyemowabu. Umwami yitwa Mesha. Uyu mwami yaragiye ku rugamba, yari ku rugamba n'Abisirayeli. Abisirayeli baramunesha. Bamaze kumunesha, ni nk'uko twava ngaha tukirukankana umuntu tukamushikana n'iyo iyepfo. Baramukurikira bava muri tera aho bavuye kugwanira, bashika mpaka ku kirimba hehe iwiwe aho yaba uwo mwami. Uwo mwami amaze kubibona avuga ati ziranyazwe, namaze kugira gute? Natsinzwe. Aca afata za mana zabo z'Abanyamowabu, afata umwana wiwe w'umuhungu. Yesu ashimwe. Wumve ikimazi utanga ku gicaniro cyawe
nico kikurura ubushobozi bw'inkomezi z'Imana. Uko ugitanga n'umutima ubikunze niko ubushobozi bw'Imana buza muri wewe. Uko ugitanga ubifashe minenegwe niko nabwo bugira gute. Yesu adufashe cyane. Wa mwami uyu n'umunyamahanga kandi yari umupagani, acafata umwana wiwe w'umuhungu. Bibiliya itubwiye ngo n'umwana w'iki w'imfura. Acaramufata amutanga kwiki, amutangira ikimazi ku mana yabo y'abanyamowabu. Amaze kumutanga kw'ikimazi, ubushobozi bwabo buca buragira gute bururuka. Abisirayeli bari bamaze kumutsinda, baca bafatwa n'iki n'ubwoba, baca barasubira inyuma, baca batangura gusubira inyuma, baratinya ntibaba bakimutera, kandi bari bamaze gushika hehe ku kirimba iwe. Yesu adufashe. Uyu mugoroba ijambo ry'Imana rije rivuga ngo usanasane igicaniro cyawe muntu w'Imana. Yesu yaravutse, uno munsi turibuka kuvuka kwiwe, kandi si ukuvuka gusa, yarabambwe n'igorogota ku musaraba, kandi si ukubambwa gusa, yarahambwe amara iminsi 3 hehe mumva, kandi si uguhambwa gusa, ariko igikorwa gihambaye Yesu yakoze umunsi ugira gatatu yaciye agira gute, yaciye azukana intsinzi y'abera. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Ico gihe yariko arubaka igicaniro, kandi yariko aratanga ikimazi kuki ku gicaniro. Yesu adufashe. Umuherezi mukuru yarinjira akagenda ahera rimwe mu mwaka atwaye ikimazi cy'amaraso y'igitungwa. Niyatwara ayiwe maraso, niyatwara iciwe kimazi, kandi yaja ahera ahantu hubatswe n'amaboko y'abantu. Ariko Yesu uyu turiko tuvuga uno munsi yavutse, agapfa, akazuka, yarapfuye, we abishikanwa. Niko Yesaya yavuze ngo yaremeye iragira gute, iramujanjagura, arabishikanwa. Amaze kubishikanwa kuri cya gicaniro cy'Imana Data, igicaniro kitari aha mwisi, ariko igicaniro cy'ahantu ho mwijuru. Aremera aragira gute, arapfa, aratwara igiwe shikanwa muri rya minsi 3 ari mumva. Atwara igiwe shikanwa ahera hahantu ho mwijuru, atara hakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ashikana iryo shikanwa imbere y'Imana Data, aravuga ati Data, abo wantumye ngaba nagize gute, namaze kugira gute kubacungura. Iki twemeza kwishikanwa giwe ryemewe. Umuherezi yinjiye agatanga ishikanwa, yategerezwa gusohoka, kuko ikoraniro ryaguma hanze y'urushengero rimurindiriye ngo asohoke. Amaze gusohoka ni ikoraniro ryemera yuko ibyaha byabo byagize gute, byatwikiriwe. Yesu adufashe cyane. Yesu amaze gupfa aduga hera mu buryo bw'impwemu, aratanga ikimazi arico umubiri wiwe. Amaze kugitanga ikimazi kiremegwa, yahawe ubushobozi. Amaze guhabwa ubwo bushobozi, acaragaruka ku munsi ugira gatatu. Baba Yuda bamurindiriye, bamaze kubwira Pilato ati wa muhumbyi yabesha abantu ngo ku munsi wa gatatu azogira gute, azozuka. Ati none duhereza abasirikare bagende barinde imva yiwe, kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba, ngo bace babesha abantu ngo yagize gute, ngo yazutse. Arababwira ati ibyo gusa nibyo mukeneye, ngabo basirikare nimutware. Umwami w'abami avuye gutanga ikimazi, umunsi ugira gatatu yaciye agira gute, yaciye azuka. Ishengero rironka iki, intsinzi. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Ico nico gicaniro cy'abande cy'abizera Kristo. Ico nico gicaniro cyacu twebwe abemera yuko uyu mwana yagize gute, yavutse. Nico gicaniro cyacu, sana igicaniro cyawe muntu w'Imana, kubera ko nutasana igicaniro cyawe, baba banyi bawe barafise izindi mana batangira kwibimazi, bobo bazosana igicaniro cyabo, kandi mwijoro ibitero nivyaza bizogutsinda nta kabuza.
kubera ko nta gicaniro cy'amaraso ya Yesu Kristo ugize gute ufise muri wewe. Yesu adufashe cyane. Sana igicaniro sana kabisa, kubera ko ibihe turimo bigize gute biragoye. Nuzi wewe basogokuruza bawe icyo basenga, nuzi wewe abakubanjirije icyo basenga, kumbure hariyo ibintu bigenda biyerera mu isi imwe mu bikurondera birondera wo muryango wa muryango ryazina nyene ariko bihuye n'umuriro w'igicaniro cya Yesu Kristo byose bica bigira gute cyabizima. Umwami aratuvukiye ariko avukire mu mitima yande yacu, tumwubakire igicaniro. Niwe kimazi, nta kindi kimazi dukeneye, niwe kimazi. Ico kimazi kibe mu mitima yacu, ico kimazi nico kizodufasha kunesha umwansi. Yesu ahabwe icubahiro. Sinosubira inyuma ngo mvuge ibyo twumvise by'umwana yavutse hariya mu byahishuriwe Yohana, ariko ijambo rimwe gusa ryavuzwe ngaha kandi ryanezereye, rivuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo kugira gute ryo gushinga intahe, n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Mbega none dutange gute ikimazi? Ko kera bagitanga bagatwara intama, ababishoboye bagatwara ikindi gitungwa, abakene bashobora gutanga inuma. None twebwe no munsi dutanga iki? Ko ataco dufise twotanga, ariko ibimazi biriho. Ubu nibwo buzima Yesu ashaka ko tubamwo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni byiza yuko abasenga Imana bayisenga mu kuri no muki no mu mwemu. Twebwe abakristo ari gihe twanjanjwa rimwe na rimwe ugasanga turiko turaja mu mubiri, ariko nagira ndakubwire ubimenye, abo bari hanze nibafyina amafaranga yiwe yaronse akagenda kugura ikimazi akagitanga ku gicaniro c'Imana naka abazi yuko aronse iki ubushobozi. Ucu usanga muri quartier ari umugabo avuga rikagira gute ikijana siri turuguru, abantu bose bamwitegeza bakavuga ariko nawe niyahura nawe agasanga ufise igicaniro ca Yesu Kristo, ufise igicaniro c'amaraso ya Yesu Kristo, ndakubwije ukuri uwo muntu ntaco azogira gute, ntaco azokugira. Uzovyuka yaraye hejuru yawe, yaraye nk'umupolisi ariko aragira gute aragucungera. Uvyuke mu gatondo aca kubwira ngo abakristo namwe musigaye mupfumura. Dusigaye dupfumura nyene, none dufise umupfumu wacu Yesu Kristo. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Sana igicaniro cawe. Turabe uko twotanga ikimazi. Agakiza twaragahawe, ako twebwe twitwa yuko twakaronse ku buntu, ariko nagira ndakubwire ntitwakaronse ku buntu, kubera ko uwakaduhaye hari ibindi bintu by'agaciro yagize gute yemeye guta kugira ngo twebwe turonke iki agakiza. Uwandikiye abi Filipi niko yavuze ngo kuko yabonye yuko kungana n'Imana atari ibintu byo kugira gute byo kumirako, yemeye aca bugufi ashika no ku rupfu, urupfu rwo ku musaraba haja ku ikivume nico bashira ku musaraba. Ari Imana aremera araca bugufi. Ese nta bintu by'agaciro yahevye? Yarabihevye. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Abaroma 12 ku murongo wa mbere. Twubake igicaniro abakristo, uko twokubaka igicaniro cacu. Mwarimu ntawe wabonye isome? Dusome 12 ku murongo wa mbere. Mucete Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma igice ca 12 n'umurongo wa mbere. Havuga ngo nuko bene data
ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bimazi vyera kimazi cera bihimbara Imana niho no kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Amen. Dutange iki? Munyishure nimwumvise none uko bavuze. Mutange imibiri ibi bimazi vyera bigira gute? Iri jambo riraremereye. Nanguye kurisigura no mfata isaha yose. Ariko vyumva uko nyene ubitahura. Umubiri wawe ubikimazi cera gihimbara iki? Imana. Wari kumbaza ngo none mwari tuzotanga ikimazi gute? Umvise impanuro Paulo ahayiki Abaroma. Muyandi majambo ngo iyo dukorera Imana dukorera Imana mu kwizera gusa, ariko umubiri nawo nitugire rya jambo nk'abandi bavuga ngo hakizwa umutima umubiri nugira gute? Nukizwa umubiri nawo ukizwe tube inyegu yiki y'Imana. Mu Gifaransa niyo bavuze neza consécration, kwiyegurira iki Imana. Ivyiwawe byose nawewe bibe inyegu yiki y'Imana. Uzoba uri kurubaka igicaniro cyawe mu maraso yande ya Yesu Kristo. Yesu ahabwa icubahiro. Garuka mwari bandanye usoma aho nyene ku murongo wa 2. Murongo wa 2 uvuga ngo ntimushushanywe n'ivyiki gihe, yego yamara muhinduke gose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Amen. Sawa, dusomere 6:13. 6:13 haravuga ngo 12:13 none rero icyaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo mwipfuza. Kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye. N'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Imana ishimwe. Ngo mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye hehe? Mu bapfuye. Gutanga ikimazi mu buryo bw'impwemu. Ubwa mbere tubutanga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere turagitanga mu buryo bw'impwemu, uburyo bwa kabiri turagitanga mu buryo bw'umubiri. Iki cyambere tubonye Paulo avuze ngo dutange imibiri yacu ibi kimazi, ikimazi cera gihimbara iki Imana. Mwari mugaruka dusomera icya kabiri. Icya kabiri ni privation, kwisonzesha no gusenga. Luka 22:40 gushika ku 43. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ca 22. Duhere ku murongo 40 gushika ku 43. 40 haravuga ngo ashitse aho hantu arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Atandukana nabo ashika nkaho tegwa ibuye arafukama arasenga ati data asanga ubigomba kuri igikombe kindengane, ariko ntibiuko jewe ngomba yamara bibe uko ugomba. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amuha intege. Amen. Yesu ashimwe cyane. Umumarayika aramwiyereka avuye hehe? Mu ijuru amuha iki? Intege. Ikigira kabiri gutanga ikimazi ku gicaniro cya Yesu Kristo. Gusenga no kugira gute? No kwisonzesha. Umwami Yesu yumva wapi? Yumva biranse. Cyari igihe ciwe cyo kurangiza, aravuga ati reka tugende gusenga. Atwara abigishwa biwe, arababwira ati muwe mwakuye gato jewe nande negeye hariya
kugira gute ngiye gusenga ashitse hakurya atangura gusenga amaze gusenga umumarayika ngo araza kubera ko yagiye gusenga yongegwa iki yongegwa inkomezi Yesu ahabwa icubahiro cyane umwanditsi w'imigani yavuze ngo ni wadendebukirwa mu misi y'iki y'ibyago inkomezi zawe zizoba zari iki zizoba zari nkeya igihe ubona kusugerejwe igihe ubona yuko byanse menya yuko hari ibiriko birasambuka ku gicaniro cyawe na Yesu Kristo icyo bigusaba nukugira gute nukusenga icambere Paulo yatubwiye ngo dutange imibiri yacu ibikimazi nuko twihebera Imana twebwe n'imibiri yacu ariko icya kabiri kandi dusenge icya gatatu n'amashimwe amashimwe Imana turayisenga tukayisaba dukorera ibi ejo bimaze kubikora nitugire gute nidushime aya mashimwe tuvuga ni mu buryo bw'umubiri ko wasenze Imana ko wihebeye Imana ukihebera Imana ugatanga umubiri wawe ukabikimazi ugasenga Imana ikishura ngwino ushime ico nikindi kimazi dutanga ku gicaniro cyande cya Yesu Kristo Abaheburayo 13:15 murasoma cyangwa mwarimu nimba ari hafi hasome dusome mu izina rya Yesu Chete chandikiwa Abaheburayo gice cya 13 murongo wa 15 nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka tuyikimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo nico mbuto z'iminwe ishima izina ryayo Yesu ahabwa icubahiro cyane umaho nyene ikimazi gikurikira ni kimazi cyo kugira neza cyangwe gukora ibikorwa by'ubuntu byo kugira neza dusome Abaheburayo nyene 13:16 16 havuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana amen kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bigira gute Yesu ahabwa icubahiro cyane ese ibyo niko mvuga biriko biva muri Bibiliya wumva tujana gahemu turi kumwe gashengero ry'Imana umwaka ntuhere utamenye uko ushobora gusanasana igicaniro cyawe na Yesu Kristo Yesu ahabwa icubahiro cyane mwarimu ngusome igikurikira ikimazi gikurikira urukundo n'ubumwe Petero wa mbere 2:5 dusome mu izina rya Yesu mwubakwe nk'amabuye y'igiciro mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu mugira ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo amen ukwizera abi Filipi 2:17 Chete Paulo yandikisha ingero gifilipi 2:17 havuga ngo ariko asangwa nkwiye gusukwa ku kimazi cyo kwizera kwanyu nuko ibango ryako ndanezerwa nezeranwa namwe mwese amen Yesu ahabwa icubahiro cyane Yesu ashimwe ni wadendebukirwa ku munsi w'ibyago inkomezi zawe zizoba zari nkeya Yesu ahabwa icubahiro cyane nuko nayo majambo y'Imana yampaye uno munsi ngo tuvugane kuri aka kagoroba kubera ko umukiza yaratuvukiye amaze kutuvukira natwe uno munsi twibuka ivuka ryiwe ariko noneho mu kwibuka ivuka ryiwe ijambo ry'Imana rivuze ngo
tugendere mu bushobozi, kugendera mu ntsinzi kubw'ubushobozi bw'ivuka hamwe n'amaraso yande ya Yesu Kristo. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Imigani 24:10. Imigani 24:10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo oya ni Zaburi 68. Zaburi 68. Zaburi 68 ku murongo wa 28. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo Imana yawe ikugereye inkomezi, Mana komeza ivyo wadukoreye. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Niri jambo ryihumure muntu w'Imana. Birashika muri wewe ukaba warasamaye, wari ufise igicaniro gicanye neza, igicaniro kiri ku muriro, igicaniro kiri ku muriro wa mpwemu yera, igicaniro cyuzuye ubushobozi bwa Yesu Kristo. Ariko umunsi umwe ku kirengazuba urasamara, wabaye nka kwa kundi kwa Aburahamu yararaririye ikimazi, maze ku kirengazuba agatiro karagira gute, karamutwara. Byabisiga byamyegwe biza bigwa hehe ku kimazi, biranduza ikimazi. Yesu adufashe cyane. Kumbure nawe wari ufise igicaniro ciza, kuko Yesu amaze gupfa abamwizeye bose yabahaye kuri ico gicaniro. Ubu wewe kumwizeye ugendana igicaniro ciwe. Twese abizera iyo tugiye hamwe tugira igicaniro c'inkomezi. Iyo tuje ngaha tuba tuje ku gicaniro kugira ngo twongerwe inkomezi. Ariko rero ijambo ry'Imana rivuze ngo naho byakugendeye uko, naho byakugoye mu rugendo, naho hari byakugoye bigatuma uta imyanya yawe, umubiri wawe ntiwawukoresheje uko bibereye, uno munsi ijambo ry'Imana rivuze ngo wambare iki, Imana yawe ngo igize gute, ikugereye iki, inkomezi. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Imana yawe ikugereye inkomezi. Mana komeza ivyo wagize gute, Mana komeza ivyo wadukoreye. Yesu abahezagire cyane. Abumvise amajambo y'Imana, Yesu abahezagire cyane. Turahaye kaze wewe wumva ko ukeneye kongerwa inkomezi, wewe wumva ko ukeneye kongerwa inkomezi, turaguhaye kaze.